Sibomana ni soko nyamazine vugana ikiyago n'ikindi. Twari tumaze iminsi turiko turagendera intara zose makomine kugira ngo tuganire n'abenegihugu tubereke iyo Burundi buriko buraja ni ingorane ziri mu gihugu zishobora gushika. None uno munsi nifuje ko tugira ikiganiro n'amenyesha amakuru tukayaga, kubera abamenyesha amakuru ibimenyesha amakuru ni nk'ikiraro kimenyesha ingene igihugu kiba cifashe. Ni vyiza rero yuko umumenyesha amakuru abazi ingene ibintu vyifashe mu mpande zose z'igihugu mu mice itandukanye. Nico gituma mwumva vyinshi mwe bw'abamenyesha amakuru, mubona vyinshi, ku buryo rero ikiyago nk'iki gituma twese tubona ibintu kumwe tukabitegera kumwe. Ico gihe bica biborohera iyo abantu bafise amakuru bagomba gushikiriza, nawe uzi ibintu bimwe bimwe bitandukanye, uramenya uti uyu muntu ariko arahuguza, nawe ugashobora kumukebura canke ugasanga nawe uramufashije kugira ngo bamenyeshe igihugu ibiriko biraba. Twari twabivuze yuko ibimenyesha amakuru twifuza ko yoba nk'ishure, kandi nagira ndabakengurukire kuko ubu iyo umuntu ariko arumviriza mu makuru ibivugwa, ibiganiro mutunganya, birumvikana neza yuko ubu ibinyamakuru vyo bitakimeze nka kera. Twomenya niyo tuza tuva, kuko murabona tuva mu bihe vy'intwaro twavuga zari zibona ko akarangamutima umenga uriko urya ivy'igihugu. Nizo ntwaro zari zihari, abantu ugasanga bose bumva ko ari kurya igihugu, ukamenga hariho abajejwe kukirya n'abatajejwe kukirya. Nico gituma wamenga hari imico ibiri, hariho abenegihugu hakaba n'abandi bari muri leta. Niko wamenga ico gihe rero abari muri leta wamenga nabariko bararya igihugu, abandi nabo akaba abenegihugu ivyabo biribwa babona. Nico gituma bacavuga bati reka duhishe ntihagire ubumenyi biriko biraba, hanyuma mugabo abenegihugu nabo bagashaka kumenya ibiriko biraba n'insiguro zavyo. Ugaca umenga rero ni imivutano hagati y'ibinyamakuru be n'abarongozi, wamenga ni ingwano ihari. Mugabo uko demokarasi yinjira mu gihugu niko ibintu bihinduka, kuko usanga amakosa twese twitegereza kuyabonera hamwe, babindongozi batabindongozi, twese ibibi biriko birakorwa mu gihugu turakeneye ko bitorerwa umuti twese. Nico gituma rudatinya bivuzwe. Ndibuka mu miseze igihe bavuze ngo ibintu vy'igitorongo ntimuze mu bivuge, je navuze ntabwo niba bivuge kugira ngo abarundi bose bamenye ikibazo kiba kihari, ahubwo turiko tugitorera umuti gute twese, kuko umenga hariho abantu bisangiza ibibazo vy'igihugu. Rero imvo n'imvano aho vyavuye ntiturondera ahandi, nuko novuga nti kuva igikoroni kiza burya harabaye ikintu twavuga gucurika ibintu, kuko umaze gufata ivy'igihugu ukamenga n'ivy'umuntu n'ivy'abantu, ibintu vyari bihindutse. Abaho cadre de l'État n'abandi ko ndabigisha kugira bategera ibihe turimwo, nuko je nafashe mu gihugu giba kimeze neza, murazi inzego zigenda zikurikirana kuva hasi kuduga hejuru. Hasi murabona principe avuga bati le peuple est le fondement de tous les pouvoirs publics de l'État. C'est le peuple qui est le fondement. Nuva niyo muri demokrasi, c'est le peuple itwara ubutegetsi n'ubwayo, kuko nibo batora amategeko, nibo bakora vyose. Wewe uri ndongozi uje kuja imbere mu bisata vy'ubuhinga n'ibisata vy'intwaro kugira ngo hagume novuga nti urutonde, hagumeho urutonde. Ico gihe rero murabona umukoroni aje, icambere yavuze ati igihugu ndagifata.
urumva amaze gufata igihugu nugira kirongoro ugira ngo yavuze ngo nje kurima mu itongo rya naka ya afata ico bita la chose publique akayigira guyiwe. Ni bamwe rero uzumva bavuga bati le pays c'est moi. Amaze kugifata igihugu akavuga ati ni guyiwe, no kuvuga arahejeje gukura agaciro umwene gihugu. Mparanda bicapora nkavuga nti ni triangle bazaho, kandi mu bisanzwe igihugu gitonze neza ni triangle bazamba, c'est le peuple qui est le fondement. Hama we acarahindukiza aragifata la chose publique ciba iyabatwara ikiba triangle bazaho. Noneho usanga hajya avuga ngo le pays c'est moi, urongozi wa cyumenga c'est le fondement de tous les pouvoirs publics de l'État. Ucapuye triangle kagira bazaho na triangle bazamba, niho cubibona neza ingene igihugu cyaciye kiba fragile, kuko umwene igihugu nta jambo aragifise, nta butegetsi yaragifise. Le pays urumva igihugu cyaciye kija mu minwe y'umugwi w'abantu. Nico gituma Mparanda bisigura neza, uravye triangle bazamba na triangle bazaho no kuvuga gasongoye kaciye kaba munsi. Caraba rero tupi urabe imarahuni uyiteretse irahagarara. N'ubu ico gihugu kimaze kuba triangle bazaho ni igihugu ntigisubira guhagarara, kuko cyari gihagaze kubera igihugu. None wabitwaye ubu gihagaze kuri wewe uri hariya hejuru, hariya hasi na gasonga. None kugira ngo imarahuni ihagarare bagira iki? Abakobwa nibo batabikinye n'abahungu twarabikinye. Urakubita none ucukubitisha akantu kugira ngo igumi izunguruka, uretse gukubita ikihenuka. Ngamuca mwumva ikimoko yo cavuwe. Nova kwa gukubita ntagire numwe avuga, kuko kanuma kareka gukubita baca bagumuka, kuko uri kuraba ubicayeko. Uri kuraba cinyiza, kuri kuraba cinyiza rero udakubise baca birevolta. Niho rero le stability hera mu gihugu, kuko urumva umwene gihugu nta gaciro abagifise. Abazungu mu kugenda romize reprise bayitangiye hariya nyene hejuru. Navuga n'abarundi hajya bavuga ngo nta cyahindutse. N'abarundi bagiye gusubirira abazungu hariya, ntibavuze ngo duce tugaruka hamwe twari turi ubwa mbere. Baciye nabo bajayo hariya basanga hararyoshe. None igihugu cyose kiri mu mirimo y'abantu bakeyi, burya ntimuze murondere ngo hari ikibazo cy'ubwoko cyabaye mu Burundi. Uri hariya uvuga uti bakaduga bose hacaremerwa turahenuka. Wewe cukora uguma barereka bamwe bo hasi ntibavuge, wewe uyigumira hariya hejuru. Baduze bose hacaremera umugakoroka, utegereza gucinyiza ntibaduge, ntagire uwundi aduga. Novugura umuntu wese ari susceptible yuko ashobora kwa acceda kaduga. Nico gituma uzokuva avuga ngo indyane ziri hagati yabize, kuko wize yabazi ko azoca ajayo yakseda hariya. Hanyuma rero umwanki kumubwira ntajeyo wamucinyiriza hasi, swaturamwica cyangwa ukamutoteza ukavuga ngo niho uza uvuga bati ni intwara ya Jogora duhure, kirazira ko mwirevolta aguma kurereka. Dictature rero ni hikiva, niho wacu usanga les instruments du pouvoir, l'armée, la justice ucuyikoresha. Umva naho ikimoko cha ega n'ubwoko bw'ikindi kimoko, ucu usanga l'armée, la justice zaba instrument z'abantu bamwe bari ku butegetsi. Rero umuzo wa demokrasi kwari ukugira ibintu bisubire mu buryo. Abantu barakunda gukonfonda demokrasi n'imigambwe, ntawe sabisana. Demokrasi c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Nta mugambwe urimo. Abene gihugu no kuronka droit yuko wewe wagiye imbere umenye ko ari bagutegeka, ukoze bitari byo baragukura kandi baragunegura, barafise uburenganzira bwo kuvuga. Muri demokrasi rero none bazoronka inzira yo kuvuga gute ko utwara adashaka ko bamurabira mu masahani, bica muri expressions zica mu maradiyo mu manama, mbe muze murabe. Erega hari indogozi zitinya no kugirisha inama, hari je hariho hamwe abatinya kugirisha inama ucomenya ko bafise ico bintu.
mpora ntagakarero ku basirikare nk'ubu mwikompanyi warabaririye inyama bije irahari warayideturunye mugo umushefu azi yuko abasoda bariye inyama mugabo urabizi ko bataziriye wagirisha inama ntiboca babikubaza ucire wagirisha inama ahubwo n'ugize aravuga umurere kuba ariko arabivuga ugaca umwagiriza amakosa kugira aje muri complexe rigenda uko rero demokrasi rero yaje nk'uko ije kwambura abari biteze gusomera ntivyoroshe rero mu gihe twamaze imyaka nimukontorere kuva umukoroni yinjiye ntivyoroshe kugira urekure ngo ubu byose ni sawa hari uca kugira ngo banzureke ngiye nka kujya abandi bariye hanyuma muheze muza n'ivyo mu nyuma n'ubundi nawe azovuga uko n'ubundi azovuga ikiba serekrevisiye ntibihera numva rero impera n'imperuka usanga umera nk'usunika kandi abidoga baca bidoga muzobona ibintu bimwe bimwe nk'ubu tuvuze ngo digitalization agashobora kwaza ngo kubera ikinoni itaba hajya digitalization n'itara riri hejuru yawe ntukorako nuvuga rero acavuga ati none bamurike nanje narinzi yuko ati urazora ba Robert uvuze digitalization umengo urabazibuye imbugita ministère ya fonction publique uvuze digitalization kubera twa du fictif yubazibuye imbugita ukuvuga yuko rero kugira ushikire demokrasi y'ukuri ni rugendo runini rero ibimenyesha makuru navyo nibo expression réelle de la démocratie kuko le peuple s'exprime niyo utabagirishije inama baraja haje muze murabe hariho n'abandi bavuga bati none jeho nzorirahe jeho ko abandi mbona hariya ati reka ndondere ngira ga société civile akavuga uti kugira uronke amahera turazi ugize yana nko mu minsi yahera bavuga ishira hamwe rya sida atugize ibintu vya sida ucuronka finance sida gushika hitagira agaciro ugaca bati wogira ikintu gifise sujet y'abakenyezi ucuronka finance ukagira urumva nawe ariko arondera hakura ubundi nawe ati atoya ugize sujet ishengero ni sawa umwe wese aguma arondera ahantu yorira bene gihugu mu bwenge ubundi je ndabwije ukuri shaka mugende mugira amatohoza mwarabonye emergence y'ama microfinance twe twavuze tuti chaque poche doit avoir de l'argent duca twigisha kuziganya abantu bararimye barimbura barashora bararosa amahera natwe duce tubigisha kuziganya atu woja hariya yorya y'amahera abayisikoro bacora tonda mu microfinance kurya abantu gushika hari n'ikintu cyantangaje hariho abandi ibyo bije baciye nko bakagenda gutora amahera muri banki agacajana muri microfinance ngo bamwungukire hanyuma bazabona barariwe hariho abafonctionnaire burya bariwe mu microfinance cyane umva bamwe bose baraba ahantu bazoronkera amahera kubera iki kubera iyo ndero twakuranye ntimurondere ngo nibindi ngo ni ndero mbi kuva iyo myaka araba amageneration amaze kurengana kugira uzubone neza ingere igihugu ugenda ni kigwa kinini cyane kuko harimo transformation psychologique murabe nk'abantu bize uko umuntu umenga yiga amashuri menshi umenga niko conscience igende igabanuka kubera iki avuga ati noba docteur jewe nzoca nagiseda facilema nta baganga murabona aba docteur no munsi ukazona agiye kurondera master muri economy mbwira wewe uri docteur sha ugiye kurondera iki ngo ngiye kurondera master ngo muri management no kuvuga ko yari yagiye kurondera rya titre ya docteur so mutwe yari yagiye kurondera bene ibintu aba intellectuel biga bazi ko ari kuronka ibiti umubwiye rero uti wiga kugira ukore ubu demokrasi yaje wiga kugira ukore biragoye mu mutwe mu bimenyesha makuru hajya namwe mwari mwimice myinshi hari umuntu yavuga ngo ugibagize ikinyamakuru uzocuronka finance ma ico gihe niyo ugiye ngo ugiye kuraba makuru aho haramanama mwese mumenyesha makuru niwe yari informe kuko aja mu nama zose
mugo gasanga mu mutwe ntiyagiye mu nama mu mutwe yagiye gufata amajwi gusa no kumviriza ntiyumviriza gufata amajwi ahejeje gufata amajwi agaca yigira nico gituma mutabona mukunda kubona ababesha makuru kesha azayiyambariye nabi ntaza nk'umuntu agiye mu nama murazora haragenda yambaye ibihuzu nyene atari ivyo kuja mu nama kuko mu mutwe we ntaje mu nama ngo yumvirize we waje gufata amajwi ntibimuraba ivyo vy'abandi abandi bazambaye imvutano ba costume mugumesha ko kazibona we none mwibaza bijya ko atari psychologique rero bijya ni psychologique parce que wewe abona umenga ntibimuraba no kwifatira amajwi gusa hariho umujournaliste wundi avuga ati nshaka kubitegera bijya bintu uwo rero araza akumviriza kuko burya mpora ndabaraberege yo ndiko ndavuga hariho umujournaliste ubona ko ariko arumviriza akongera agafata amajwi n'ubundi umenga ntiyaje kumviriza oro nimwe muri sase ko muzi byinshi kuko mu participa heshi umugabo utafise yo esprit bica bigenda nabi ubu rero ni gihe vuga nti twiyarumonize ubu dutegerezwa gushinga intwaro y'igihugu intwaro y'igihugu ishingiye ku bene gihugu muga murumva abo baza genda vyita so derive kuva handi ro payisemwa ukaja kuba umupeple umwene gihugu ukavuga ngo ndu wa mbere bashize imbere muga ndo mwene gihugu turangana je bashize imbere burya ntasubira kurya igiturire ntasubira kubiba ntasubira kugira iki kubera iki wamaze kumenya icuri wewe uri imbere ni watereza kuba karorero mugabo urabona nk'umuntu yisesera ntabyashoboye ati burya ntirondereye ntibazompa niho utangura gutyoza ubundi gutyo ubu rero navuga nti turageze ku ntambwe nziza ariko ko ndabona harmoni muri societe hariho intambwe tugeze ko iboneka ko turiko turavasa kuko mu miseze nk'akarorero abanyamigambwe abanywanyi b'imigambwe ntibicarana kubera iki wewe ugiye kwicarana ukabura umufrode bukicarana n'umusenere DFDD ya abasenere DFDD bacabona bati yo abafrode baramuguze cyaba abafrode bu ngo abasenere DFDD bamuguze ujya ntitukiri kumwe kubera ari imivutano kugwana mugu no munsi turabona ko abanyamigambwe barajana mu kabare baraganira bigakunda baraja mu makoperative amwe bava mu migambwe idasa inkiri ni hinduka rinini cyane kuvuga ko ingwano yayindi yo kugwanira ubutegetsi ntihari kuko hari umuntu yagira umugambwe nawe nzoca ndonka igiti ndarose wamenga no gukonstitute ine force izo mushigikira kugira ashike ku giti nico gituma abanyamigambwe wamenga abanywanyi babo nibitungwa bafise wamenga ni propriété privée babitungwa bafise umufuko kuko uza wumva nk'ubu avuye muri iprona akaja muri CDFDD ngo wantwaye umuntu nkuko umenga rigwiwe imagine uri umunyepolitike kumva ko umenga umunywanyi c'est ta propriété wanyivye mugabo nk'ubu urabona ubu biriko birahinduka urasanga umuntu we waruzi ko ari musere DFDD ugasanga siwe ati none kwivya ko rumenga bishigikiye ubutegetsi kuko bari bavuze ko uri mu wundi mugabo kiraza gushigikira programme iri mu butegetsi ndibuka tuko turavuga kugabanya ama province n'amakomine ntuzeye gwasa aciye avuga ngo bantwaye politike yacu nagira wacu ryohe guti bya bindi byaje baragiye kubishira mu ngiro urumva bavuga ati nanje kaniko kazoshikana none aragatwaye mugubo rero nibaza uko ndiko ndaraba ibintu biriko birahinduka ivy'ubwoko ntibikira umuhayo ndabi kuko burya gupima ivy'ubwoko upimira ku basoda n'abapolisi canke abo mu butungane umofisiye bavuze ngo aja gutwara komiseri ngo bamushize muri komini ntibabaza ngo mwomenya ari umuhutu canke umututsi babaza gusa mwomenya ameze gute bati yavuye ati bavuga ko yari mwiza kweri bati turatomboye canke yavuye mukomenga abantu bararira hari ati yo turagowe none tuzogira gute muga ntibakivuga ngo n'umuhutu canke n'umututsi nk'ico ico caregamye ubu ikibazo rero dufise twese ni ikibazo c'iterambere twese hajya jewe iyo mbonye ikintu ndaciga
je nk'ubu ndavye ingene amatora yagenze ubwa mbere abantu barazindutse avuye gutora agace yigira mugabo kare umuntu avuye gutora yacaguma ku karadiyo yumviriza vyagenze gute ubu wamenga aravuye gukora sondevoir aritaye ku gikorwa ciwe hanyuma umugambwe umwe uronka amajwi menshi daraba kubera iki nsanga imigambwe yose ifise programme imwe yose no kuva mu bukene tuja mu iterambere nta uvuga ibindi abarundi rero kubera bamaze kuja ku murindi wo kubona iterambere ryabo nuvuga yuko gutora usanga bose iyo esprit imaze kuza yo kwidevelopa uwo mutima ucutuma usanga bose batoye hamwe kandi babashaka kugenda tware wewe je gikuru nironkera amahoro menye ko atari ko arantoteza jense nikorera ibikorwa vyanje kubera bamaze kugira umurindi twese rero uno munsi yabo menyesha makuru yabo pasitori yaba patiri yabande ubu bose tubona ingene tuva mu kinogo kuko twatanguye gusiguriranira tukavuga tuti tubeho mu mpore mu bene gihugu tuduge ibibazo rero vya politiki sigaye mbona ubu nibike mugabo ntimwave uvuga nta societe nimwe shetani yamaho imisi yose les mauvais esprits zirabaho nico gituma les mauvais esprits mwaba muri ko murahangana imisi yose muri ko muragenda haba mu ngo mu miryango habe mu gihugu les mauvais esprits zirabaho kandi les mauvais esprits nizitandukanya abantu n'abandi mu bijanye n'imibano usanga ibibazo birahaba naho nyene ntibibuza ko ibibazo bihaba muranumviriza nk'ubu ibibazo by'abakenyezi ibibazo by'abahabara guharika ivyo byose bijya n'ibibazo by'imibano uvuga uti mbega vyogenda gute nk'ubu abantu ntibafata umwanya wo kwiga société patrilinéaire na société matrilinéaire birasa ugaca usanga uwari muri matrilinéaire ashaka yo kuri muri patrilinéaire yo kurikira imigenzo yawo je mu byo nize muri sociologie baratubwiye nk'akarorero gituma nk'abongereza bagize société matrilinéaire n'ubwami bakubwira bati umwami bateza kumenya neza umuryango yavutsemo ahantu rero utihenda n'uvutse muri nyina mwamumubona mwese none mu Burundi twebwe tuvuga présumé aba papa bose ni pas les présomptions ni présomption est présumé père de l'enfant le mari de sa mère c'est comme titre est présumé le père de l'enfant le mari de sa mère qu'est-ce qui vous indique que we urise abo muri société matrilinéaire rero bavuze bati kugira tumenye ubwoko bw'umwana nuko tuzoba twibonera physique bayavutse muri inde ntituvuga ngo gose w'umwana ngo ninde burya société matrilinéaire barabimenye bati tugira uko nk'ibyo n'ibibazo by'imibano ega burya nabahamagaye kugira tugire comprehension commune y'ibibazo byose buhura navyo abantu bakunda kubaza agira gute ukagenda ibibazo by'ubutunzi nk'ubutunzi abantu benshi nasanze shaka muhamagara aba economiste bose bo muri za obere abo bari muri NSB ingorane bafise ntibarigamenya ubutunzi bw'igihugu cyarico ntushobora gutunganya ubutunzi bw'igihugu utazi ivyo ari ivyo je nk'ubu muramvugane umugwiza atunga wo hanze investisseur avuze ati je ngira mfate 200 millions de dollars ndazijanye Burundi ubwo ndazijanye ntizigiye mu mahonero icambera acaraba ubwo mu Burundi haramera ninajayo nzokunguka kugira amenye ko hamera acaja mu bitabo by'u Burundi empo ingana gute abonye empo kuko empo ni sur revenu de inyungu wungutse utanga empo ku nyungu no kuvuga abonye empo ari nini cyane mu gihugu acamenya ati hajya ahantu haramera kuko iriya de producteur produije urunguka taxe nayo ananye nacayiraba ati taxe muisaze taxe ni y'umuguzi hajya abadandaza nta nivyo batahura na gatoya taxe umuguzi ni wayitanga
ayarungikanye umudandaza kugira umudandaza ajane mu kiha ca leta. Rero umu investisseur acataho kuraba mbega ninungukaho basi nina producer ndafise hari isoko le pouvoir d'achat iriyo muri ico gihugu kugira amenye pouvoir d'achat acaraba tax abonye pourcentage kuko tax ijya pourcentage babazi bati ni pourcentage nganuku ko rero tax nganuku no kuvuga abakiriya bafise amahera nganuko baco yaharura bigakunda abonye impo acabona ati les bénéfices réalisés zinganuko kuko pourcentage impo inganuko muguzurabe obe bapoperanya impo et taxe byose ngorosete kuko ntibazi l'intérêt y'ivyo. Nararavye neza nsanga twebwe mu Burundi natwe nitworganiza ubutunzi bwacu. Jewe akararo mparantanga ndamurimye. Jewe umwaka umwe nashoye ibiraya mu Rumonge. Bambwira ko ariho bizimbu biri ku Kabeyi. Rigurumva wewe urondera hari benefits. Magana sanze nageze economy bet. Gukura ibiraya Igitega ubijana mu Rumonge. Lokudo transport. Urumva we wishiga guruva ko hari yagwe kilo nayo. Mugabo yibagiye no transport. Ncazagara cyo nobuka mugabo leso nakuyeho nuko imodoka aho yaca hari kimwe bita ngo taxe communale. Jesi nari gutanga tax, je nari gutanga impo. Kuko jewe sindi umukiriya ni waje kugura gataga tax akayirungikana umudandaza agacayijana muri trésor. Mugabo umudandaza nawe ku nyungu yarosa catanga impo kuri les bénéfices. Nko mu Burundi kugira ntatange impo acavuga yuko yahomvye. Barakugirira utuntu ku buryo uzosanga adatanga burya abadandaza benshi ntibatanga impo. Tax nayo si iwabo ni y'umukiriya yaguze. Nk'ubutunzi rero kugira ubutunganye neza uhera ngaho ukamenya igihugu kugira gitera imbere gitegereza kugira production. None nk'umuntu afata umufonctionnaire uhembwe ugaca utanga ikori ngo impo c'est IPR impo professionnel wewe mbwira umushahara baguhaye n'inyungu. Wewe umukozi wa leta amahera avuye mu kiga ca leta baciye baprelevako bagacajana mu kiga ca leta muri obere bagacandika ngo rero sete de somo bagacoya haru kandi yaravuye mu kiga ca leta. Umudandaza je nagiye kuraba abo twahaye amaprix je ubu narivuye bijya byuvuga ngo mutaga kori ngo wambe ubu ndabwira nono ndabira impo ntimusubire kundabira ngo urumva ngo atsindiye isoko y'imiliyaridi 20. Amahera avuye muri leta mw'ikigega aciye ataga kwikori ugaca wandika ngo niwe mutaga kori wa mbere kwere kesi kirafe yagize iki ataruko leta mutunze kugenda ungurire ikintu hariya wewe niwe ntumwe kuja kungurira impuzu z'igisoda hariya uburi umukozi wa leta nawe koko watumwe wewe wari gutanga ikori kuri les bénéfices réalisés. Rero ivyo bintu ni twamatiko turaharira n'abantu mu tuntu tumwe baravuze nka kindi by'imibano ngo mu Burundi ngo 57% bagwaye kwashi ngo mari nuri hanyuma ndagenda ndazuguruka igihugu cyose wapi jewe ndavuga ibi bintu sivyo urazi kintu bambwiye ngo no nguravye ngo rataye ngo y'abantu ngo byerekana ko barya nabi. Hari igihugu nasanze rero ari malnutrition ngara nka 99% Japo muri Japo naragiyeyo kabisa ndaro kugira nze ndonke umuntu avyibushe no mudamu umwe aho twagiye kuraba ubworozi bw'inka jewe hanyuma ndafata biro yiwanje ntigenda mugire ankete mwebwe nyene nshanza ndababajije critère ngo bagiye ku bitaro none haje abagwaye. Urashobora gucuvuga ni haba haje kwivuza abantu 100 ugaca usanga abamare nuri ni 80 ucuvuga ngo 80% ngo mu Burundi bagwaye kwashi baharuriye ku bitaro. Kirabwiye genda ku mitumba turavisa baremesha kiyago barazi imihana yose bati ku mutumba hari abantu bangana uko abo dusanze bagwaye kwashi ni bangahe
maganutse kumbwira ngo bagufi ngo rusanze ari baga aya kabisa cyo ibyo sinavyeme. Hanyuma iyo statistique niho tuzomenya tuti pourcentage inganuko kubera iki nk'ivyo biba. Hariho yeneje burya kari mu mpene kari mu ntama. Hariho yeneje yo mu gihugu kinaka nka Europe aravuga ati je ndakeneye yuko Union Européenne izana amahera nje kuyarira mu gihugu cy'u Burundi. Ati none kugira ngo bemere kurekura amahera ayo barekura facilement nayagwanya malnutrition. Okay, agacaza ati ngira nje kugwanya malnutrition mu Burundi rero ayo mahera nabonye ko Burundi buri eligible. Agaca genda akavyandika neza agacashira igiturire umuntu ati nsinyira yuko mu Burundi 57% bagwaye kwashi kugira nce ngende iwacu nce saba financement zizi Burundi hanyuma muri iyi financement nzoguhako. Egereka bigenda muganda leta igihugu kiracafuye. Igihugu kiracafuye ko ari igihugu au bord du gouffre. Hari wundi muravuga ati kugira tunge financement ariko ko tuvuga ko corruption yiraye muri kiya gihugu. Akaza kavuga ati wewe tugire statistique tuvuge ko corruption ni 100%. Yego mugaca muronka amahera ngo yabone governance bakaguka yazana ugaca wirira ukinezererwa kuko ntacuje kugwanya. Hanyuma muge gihugu wahejeje kugishira umuntu uze muri rouge kwisi nta muntu numwe azozana financement ze mu Burundi parce que muri corrompi kubera iki uwo muntu yarose amahera. Iyo rero tuba twara patriote we nkuba guhaye amahera ya bonne gouvernance ubucuzi uti ya inspection générale de l'État ntifise capacité zo kuja gukontorora ingerereze institutions ziko zirakora mu ntara reka muri aya mahera nkuremo amakamyoneti 2 ndayahe inspection générale de l'État ironke ubushobozi bwo kuja kugira inspection. Ukavuga uti muri justice baravuze mu bituma ubutungane butagenda neza ntibagira ama ordinateur ukacufata uti ngira ngure muri aya mahera ordinateur 10 ndaza muri justice. Mugabo ntiwigera ubibona mwene ivyo. Mugabo byose bicahe muri communication. Ivyo byose vuga bica muri communication. None rero umva wewe bamenyesha makuru mutegereza kumenya vyinshi. Ahamvuze nko mu ncamake nabahamagaye kugira ngo umuntu yumva bya mu bibazo by'ubutunzi bya mu bya politike bya mu by'imibano avuga ati on a besoin d'éclairer l'opinion. Twe turakeneye abene gihugu ni giki botahura muri ibi byacu bya bibi iby'ubutare mbega kuko je ndakubwira ubutunzi utegeza gushora hanze. Twoshora hanze gute? Dutegeza kugira siri production umuntu ntasume hanyuma ibicitse ko tubishore hanze. Tuca tware ressources naturelles mbega ntitwazishora hanze gute? Ikindi kintu abantu nabonye bataramenya kumenya icari cyo leta burya biri mu bindi bitumye tutashobora kugenda neza mu bijanye n'intwaro ibijanye no gufata ibintu neza de la bonne gestion de la chose publique. Kubera iryo jambo leta naryo bafashe ko ari inama shikiranganje ngo bagize leta bakoranye abantu baca bagira inzigo n'umukozi wa leta cayibagira atari umushikiranganje acavuga ngo ndiko nkorera bajye bashikiranganje ntari kwakorera igihugu agaca yihenda gaca usanga rero niba abandi uza wumva ngo leta ngo ntakiri kwiragira icyo mwaracumvise ndiko ndavuga nti umuvyeyi arabwira umwana wiwe ngo ubona yo leta ikumariye iki ngo ibintu ngitaguhaye akazi kandi warahejeje amashuri muga ntigira avuga ati iyo leta yaratumye wiga ibitabo byaraguzwe umwarimu yarahembwa kuhejeje amashuri wateza gucuja muri leta gukora nkuko umenga c'est une société privée wewe yicaye hajya atakindi jeje atari gukreya l'emploi. Or leta c'est nous-mêmes. Ico turacibagira ko leta igizwe n'abantu c'est les citoyens le territoire twese ruteranije n'ubutegetsi bwose on constitue l'État. Nico tubavuga ngo les trois pouvoirs de l'État. Kare amamedia bari bavuze ngo ni quatrième pouvoir. Urashobora kugira pouvoir et sans responsabilité. Abene gihugu bakwishuza iki baca bavuga ngo contrepoids kubera iki
haje no kuvuga habaye societe zibiri hari habene gihugu na leta hacaza contrepoint rero yigira umuhuza nayo abo leta ni twese uburongozi nabwo nyene nibumve ko arabene gihugu niho wasanga ibintu byo none kare wasanga n'abajournaliste rero acamva ngo quatrième pouvoir kubera iki leta ntitwigeze twimenya ko twese tuyirimwo hanyuma rero n'indongozi washaka je narabonye nk'abantu je uri ndongozi kwera ukagendana ituga y'igihugu cyose cyo kuvyuba urumva araraba ati none ibi bintu ko ataho bicunze les biens sans maître agaca avuga aha ntawo kwiha kubera yibagiye ko ari we abicunze kubera wa muzirikanye yabyibagiye acaranyonora ntiyibuka ko ari we baragije iryo tuga ngo aricungere hayati nta wunkora ko nta nyene vyahari ni ibintu mwene ivyo bikunda gushika no munsi rero no munsi navuga nti mwiza kwabesha makuru sinaje ngo menye ngo etaderi yebinyemesha makuru ninki ibyo ni vya ministre jewe nshaka ko tugira gutegera kumwe iyi nzira turimo ituroresha ku gihugu giteye imbere cyogenda gute ingorane zihari nizihe zotorega umuti gute nico rero nshaka ko tugira ko deba ntagire ubutaha anigamwe ijambo mbere mwashaka navuze nti si conference de presse ni inama no kuvuga mwese arazana kaesirima kiwe kare wacuvuga urumva ngo sishaka gusuma makuru kwanaka mwese murabifata ni gwanyu kuko namwe murimwo no munyisho murimwe reka na proposition y'isho irimwo kugira ngo twese twumve ibintu kumwe kandi nizere yuko narababwiye ko umwaka niwo wa mbere ahandi yari nka kwishusha gupima ko bishoboka ubu mwaka rero cyarufata tuti tutangure turabe nico gituma ubu turodera ibintu byose byokogwa kugira tuvuge tuti twafashe urugendo namwebwe rero iki kiganiro cyo no munsi kizoca kiba historique kuko tuzovuga tuti 2025 niho twademaye abamenyesha makuru bace babona nabo nyene buguruke mu maso babone iyo turaja kuko nta murundi numwe dushaka azosigara inyuma kandi yo ndabivuze mparanumveza ama commentaire ngo igihugu ngo abantu bose ntibashobora gutunga ngo urumva rero ngo haba miliyardere bakeyi ngo nibo bace bateza imbere igihugu je ndakubwirane imbere yuko haba amabarabara yo hejuru imbere yuko haba ama etage ijana inivijana abene gihugu abarose lo minimum moyenne haba bamaze kuronka moyenne harabo mu miliyardere ubundi afise umuriyoni mugabo hari ico bita ubuzima busanzwe kuko ibihugu byinshi ugiye muri leta zone ugasanga abantu bararamwe barabara ingene bangana ugacuvuga ngo ico gihugu nico cyambere gitunze ce ntavyo nkunda bi ce mvuga no twebwe igituma ndabivuga uko twe turi igihugu kimeze nk'umuryango je kabisa jewe mu mutwe wanje narabiravye neza je nagize icigwa kubijanye ivyo bavuga ngo ubwoko iki mu Burundi turiho nk'umuryango umwe mu muryango rero hariho umwana yaraye ubusa ifo kundagira santima nshaka rero yuko mu Burundi twoduga yego abatunzi bazobaho n'ubu bariho mugabo abandi baronkero minimum niho byogenda neza kugira minimum bereka inzira kuronkero minimum ubu nkubu ndaryoherwa n'umuntu atagira itongo araronka akazi agaceja gukorera office itongo akamuhemba akaronka nawe amahera ashobora kumubeshaho twese rero ntidukeneye umuntu n'umwe asigara inyuma twese namwebwe murimwo tugire urunani tugire hamwe gushika tubone Burundi buteye imbere none rero nagira ndabaha ijambo mubaza ibibazo uko muvyipfuza cyane muraterera uko muvyipfuza mugatugire comprehension commune yiyi nzira turimwo iroresha Burundi ku gihugu giteye imbere imitego yose tuyitegere kumwe ijambo nirwanyu rero murakoze bane bahezagira murakoze cyane nyene cyubahiro umukuru w'igihugu je nitwa Siboniyo Jean Berkimas naserukiye BAA Media Burundi Alumni Association Media iryo shira hamwe BAA Media nishira hamwe ryashinzwe no gwaruka n'abandi bakuze baciye ma fellowship novuga ama bourse ya programme d'échange des États-Unis aho harimo zijya za Yale za Humphrey za Academy for Women za IVLP
biciye mu makoperasiyo igihugu cy'u Burundi kigiranira na leta zunze ubumwe za Amerika. Naranatewe n'iteka muri 2020 ndabakira i New York, nari muri imwe muri iyo fellowship, Humphrey Fellowship. Narashoboye kuba kumwe namwe i New York City, mwari mwaje mu nama. Hanyuma rero twaragarutse turakora ibikorwa by'iterambere. Iyo Burundi Alumni Association ikorera ngaha mu Rohero, dufise centre de formation, tugafita cyo twokwita co-working space, tugafita nino media, tugafita na cooperative. Rero turabashimira cyane kutwigora mwagize, cyane cyane kuyegereza abene gihugu, gutanga amanimero ya telefone, no kusaba yuko abarongozi bose batanga ama contact kugira ngo umuntu afise ico ashikiriza ashobore kugishikiriza. Ariko rero jewe naragize akabazo kubera nk'umuntu nyene turi muri media muga munumva ko dukora byinshi. Naragize ama project nk'atatu mvuga ntingeze mu Burundi ibi bintu ntegeza gushikira abantu banaka na banaka, ndako twogira ico dushitse ko ti na ma project meza cyane. Rero ndabandikira, mwaratanze inimero, hariho izo mwatanze publiquement, hariho n'izindi nasuye kuronka, mugabo ndamaze kwandika kenshi sinigeze nishuka mugana mwakoze asomwe. Nagomba ndabarize nyekubahwa nyene icubahiro umukuru w'igihugu, hajya muhora nimwe musoma canke hariho abantu babisoma ntibabishobashikiriza. Nimba rimwe musoma nciye mbone ntakanya ko kubasaba muzozi insomere narazanditse, kandi bikunze mu mpe audience ndabibasigura izo project ndazi ko zofasha igihugu tugakira bwabuzi mwe ko muravuga, kandi nibaza ko bizogana neza murakoze. Naganda kubwire yuko jewe itelefone ntunzi mwe sintunga zibiri kandi ndavyisomera, mugabo ngakubwira igituma ushobora gusanga message yawe itasomwe. Urana nk'ubu tuzakuvana hamaze kuza message anganiki. Iyo shitse rero urashobora gusoma message ntuzishikire zose. Hayiye mara nk'indwi ndi mu manama, urabona nk'ubu nahora ngendera amakomine ucubona ko gushika saa 10 simba ndasoma message. Novuga cawumva rero ejo urumva ndazisigaje sinazisomye, ejo ziriyongeyeko. Ico muranja nkebura abantu, iyo ubonye message yawe itasomwe uravuga uti reka ndayisubiremo ndabe ko idaca ishika. Hariho wowe effect amhora mbona anyandikira ngasanga aramaze kunyandikira nk'inshuro nka 5 message ati ndayisubiyemo message yaje, hama nkayisoma ngaheza nkamuha inyisho. Ivyo vuze by'umubonano nk'akarorero, hariho umuntu anyandikira nka message ngaca mvuga nti ndonderera umuntu ndamukeneye kugira abisigurire neza. Uravye no muri protocole hariho abantu baza bumva gusa ndababwira nti hariho umuntu yitwa Nakagiraza batazi iyo programme aho yabereye. Nuvuga yuko rero nubu ni wahengera nkobu ku mugoroba ukayirungika usanga ari ugiye imbere kubera ni wiciboneka n'ingoka uwanditse nkobu uri kwarandika urumva yuko bizagora kumushikira. Sino ikintu cyambere abantu bazana ama projet je ndashigikira cyane. Nkavuga nti ibintu muhara mubona uzanye projet keshi ndafise bureau d'études stratégiques pour le développement, nibo duca duhiyo projet bakayiga neza bakaraba kwihuye neza ni mu ntumbero bakaguhamagara mugakorana. Iyo bahejeje duca tuyirungika tukavuga ruti yijana umushikiranganje uyu niwe mwoyikorana. Kubera ikivyo navyo twabigize twarasanze hari abantu bajeje gufita ama projet bariho bigenda babwiye umwe wese ubaronda gumbe usanga rurunebwe atazi kumonta na projet mugafise ibihera agaca genda hajya mu bushikiranganje bunaka ati ho tuzurandabira projet nziza uciyinzanira. Je ndazi umuntu bivye projet neza barayitwara emwe asigarara yirorera gutya ayiraba gutya aranavuga ati basi ni munshiremwo baranka kumushiramwo kubera iki yarafise abantu ngamushiki. Iyo rero iri muri best iciza nuko dwe duca dukurikirana kugira wa muntu ntibaze kumurenganya kuko birazwi twamaze kuyimenya kuko muri best bategeza kumpa rapport bakambwira bati projet iyi ni bigeza aha ibigeza nkababwira nti ko numva umega byarahagaze iruka murabe. Ndazi yuko nko muri diaspora hari urubanza duheruka guca baje wanje hanyuma ibi bintu ntibiraja mu buryo dusanga ahubwo abari ngahe Burundi hajya barakunda kuzuruma bo muri diaspora, hanyuma cyane tuma muri best baragenda barabafasha kandi byaratumbereye uburuhiro. Rero ntihagire uzotinya kuzana ama project mbere nkaho wewe ntiwari unakwiye kwirigura cyangwa hirya no hino n'icurondera best
ari projet nkaca mukora nabo nyene baca bangirira note bagaca bambwira ingene bimeze kugira ngo numve ingene iyo projet ishobora gukorana n'igihugu canke ko ari privé mu privé arikorera ivyiwe mugari n'ibi projet usanga itegerezwa guhuzwa n'igihugu PPP igenda gutyo rero ufise projet n'ubu ntutinye na best uze kugenda mubonanye bica bigenda neza. Murakoze cyane nyencubahiro umukuru w'igihugu nitwa Theophile Murishi nkoresha ikinyamakuru ca Kiss Africa nandika nubwo kitemera amashegeko ndumo influencer muri make rero ndafise ico nagomba gushikiriza mu izina ry'ugwaruka rw'igihugu c'u Burundi kanatsinda ko ari twebwe turi benshi mu Burundi plus de 60% de la population burundaise turaba jeune hanyuma rero uburundi bwacu buri nyuma y'ibindi bihugu mu bijanye n'ikoreshwa ry'ubuhinga ngurukana bumenyi n'ibijanye n'itangazamakuru mu Burundi wacu turacari inyuma y'abandi hanyuma ubu buhinga ngurukana bumenyi mu bindi bihugu butunze urwaruka rwinshi cyane rwinshi pe ariko twebwe dusa n'abantu batereranywe na cane cane urwaruka rukoresha izi mbuga ngurukana bumenyi nk'ubu nobabwira ko jewe maze muri ibi bintu byo gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi amezi nk'atatu gusa ariko no munsi ndaparvena kwinjiza 2 millions par mois ku kwezi kandi benshi barankurikirana hano barabizi izo nkora rero ndafise ijambo n'icifuzo kuko nari natanguye ndegeranya urwaruka rugera ku 175 bari mu bihugu bitandukanye ndabigisha ibintu zaho naciye kugira ngo ngeraho ngeze uno munsi urabona ko nambaye n'agakostime keza kano gakostime nagakuye muri zimbuga ngurukana bumenyi rero nari nabegeranije kugira ngo ndabigishe komsa ndabereka inzira yaho naciye kugira ngo ngeraho ngeze uno munsi rero kubera ibintu vy'amamedia nk'ubu ngiye nko kuri Akezanet nkababwira ngo ndafise projet nashaka mufashe kuyimenyekanisha sanga banciye amafaranga menshi cyangwa urundi rubuga rumenyekana kugira ngo ndonke okazi yo kwegeranya gwagaruka ndagwigisha uyo mugambi rero mu gucagagura kuri iki cyambere nuko mfise utuntu tubiri mbwa bakakambere ndagahejeje nasaba ko hobaho inzira yotuma hajaho uburyo bwo kwigisha urundi gwaruka ibintu by'ikoreshwa ry'imbuga ngurukana bumenyi ugwaruka rwinshi rukaronka akazi muri ibintu by'ubuhinga ngurukana bumenyi kandi birashoboka mbonye akaryo ko gutanguza bino bintu nta mutahe vyonsaba je nkoresha ubwenge bwanje kuko naho ngeze nakoresheje ubwenge ariko nkavuga nti nimiburi buri ko mwebwe mutaba mufisa akanya nk'umushikiranganje rero ivyo gutumana ko makuru yampaye akanya nkamubwira uko twobikora ibi bintu no bitanguza kandi ugasanga ugaruka rwinshi urateye imbere atamutahe unakoreshejwe ari ubwenge buva mu mutwe gusa je ncambere murakoze ngarutse kuri iki cyo gutanguza ibi bintu byo kwigisha urwaruka ibijanye n'ikoreshwa ry'imbuga ngurukana bumenyi birakenewe cyane kuko izi mbuga turazikoresha dukundisha abarundi intwaro canke ibindi kuko parfois hagiye habaho ibinyamakuru usanga biriko biracanishamwe abarundi ariko twebwe twubatse urugwaruka rushasha rwinshi rukaja muri ibi bintu byo gukoresha imbuga ngurukana bumenyi twosanga ko turabigisha n'akaranga mutima ko gukundisha abarundi igihugu cabo kuko ni navyo nshingira ko mu biganiro byose nkora nimba mutari mumaze kumbona kuri izi mbuga rero sinovuga byinshi kuri iki ica kabiri hari ikintu c'isuku mu gisagara ca Bujumbura nagomba kugarukako usanga kenshi narabonye mwarigeze kugira campagne yo guhimiriza abene gihugu gukora isuku mutora n'imikubuzo muzunguruka mu gisagara ariko ugasanga n'ubu ugiye mu makartier hagati ugasanga isuku ntirihari nani nipfuje gutanguza kurondera nk'abajene amajana 2 boza barakora isuku ku buryo baje ku rugo mu mufurege we bagasanga hari umucafu baca babikora hanyuma bakaca bavuga bati nye n'urugo nariho ibihumbi 10 by'aba bajene bakoze ahantu bakagenda barazunguruka igisagara cyose bakora isuku hanyuma abene gihugu batakoze isuku akaba ari bo baca bahemba abo bajene bariko barakora iryo suku nivyo bintu bibiri nimba munkundiye mu muco kuri ivyo kabisa mwamukoze cyane ubwa mbere bwo teyise murazi ko irimwe mu bintu biteza imbere abantu tuvuze le développement burya twavuze production ntuze burya travail intellectuel nayo ni iri muri exploitation des ressources naturelles Imana yaduhaye ubwenge teyise rero bya tuvuga tourisme agriculture tukavuga secteur minier teyise irimwo no vuga yuko rero je mbere warumaze kuvyumva ndiko
ndababwira mpora ndaba nk'abagiye bafise amashene arimwo comedy uko wuguruye kuyiraba niko amahera aca yinjira ofisi irya shene gushikaho ahubwo hari n'ababigira kugira basambura ugasanga akubita titre ukaza wumva ngo neva yapfuye ngo kugira abantu baca bisoma ari benshi ugasambura kabisa urumva ubusambuye urabibona ngo ingwano ngo yatanguye ngo mu gihugu iki hatari ivyo kugira gusa wuguruye amahera bayinjira urumva navyo nyene birakoramwe ubuswahili birasaba yuko naho nyene abantu bakwisubirako hariho abantu baca bavuga ati teyise tuyikoreshe ibi byo kwigisha rero ugwaruka biri muri wa mugambi twari twavuze igihe twubaka ya centre y'Irusi yuko twasanze ugwaruka ruraheza amashure mugabo ugasanga uvuze uti ubu harageze gukora akaburi yahera niyahereza ubu rero ko twashize kiya kigo cyo mu Rusi sinzi ko muraja kuraba ni kigo navuze nti mbe iyi inspiration yaje gute kugira twaki kigo nk'iki ko abana bamaze guhezayo ubu n'abantu bazi gukora n'aba praticien nabonye akarero natanye kameze neza umujene yari yahejeje igifaransa afise bakarorera mu gifaransa none yari kuvuga ngo yokora iki cy'ubuhinga acaragenda bacamwigisha ntuzeye gestion des ressources humaines kukoresha imashini logiciel gushikaho avuga ati jewe muri entreprise unoja guhiganwa n'abandi kuja guhiganirwa poste ya gestion des ressources humaines kuko arabizi teyise rero narabonye ibintu bijanye na electronique kuko aho nabonye aho bakora no dupise tujya twa carte sim tumeze kujya hari ya nyene no kuvuga yuko nk'ubu mwebwe mugiye hamwe mwoshobora kuvuga muti mu Rusi dushireyo iyo section ya teyise kugira abajene babikeneye baronka aho baja kuko baja kwigira kwishora ashobora kugenda ukabumva ngo yagize ngo informatique de gestion ugasanga ntazi no gufyonda ordinateur biriho igitelefone akagenda ni telefone nziza imwe y'igitabo mugabo ntazi ku exploiter murandabwira nti je niho nigira byinshi ndavyigira je ku telefone urasanga hari ibintu vyigishwa ku mashene yigisha namwe rero mwokomeza mukigisha hanyuma uciye uhereza ku kibazo kindashishinga cy'isuku burya gusirimuka gutunga ni kimwe gusirimuka n'ikindi mu bisanzwe aha mu gisagara umuntu wese yari kuba ari umusirimu ari allergique ku mwanda mugabo nasanze atari allergique ico kibazo genda mu ngo z'abantu ushitse usanga hasa neza barakoropa baratera amashugwe muga inyuma y'urugo ntahabona ivyo byaratumye niyumvira cyane ncyasanga ibi bihe bigoye twaciyemwo burya harateye igihe abarundi barumva kumenya igihugu sigwabo umutima wo kumva igihugu uzi ngo ejo buca mpunga wewe urabi wawe gusa ugasanga riri inyuma y'urupango ntuhabona ico ciyumvira uzanye ni ciyumvira nari niyumviriye nabibonye ngiye ndiko ndazunguruka mu quartier naciye mu Nyakabiga ho nza mbona umugabo yicaye kwiyarara ariko ara telefone mu gisagara hateza ko abantu bisuku none urasanga umuntu yambaye ibihuzu bitamesha ariko agenda mwibarabara mu gisagara hanyuma ngenda hari yaho hirya soka turaba mu Cyarama mboni yarara ndabwira none mwabagabo mwe ko ndababura bona yuko mukuru w'igihugu hagaza ahantu abantu baca baza kumuramutsa ndababaza muri abasirimuku iri yarara ryarabananiye no gufuma uheba ryacupa waruja kunywa mu kabare muri abagabo bagahe muhamagara ibeni muti kubishiramwe iri yarara ubijane gukota ibeni bace bambwira ngo kwibazo dufise ni chef de quartier ngo nta utwegeranye murumva n'uburongozi burimo ngo nta utwegeranye kindi buku munsi umwe nasanze hakuri boulevard du 28 Novembre mbona ibintu byabaye ndase ndabivuze ubwo nyene natashe nsanga bariko barabikubura none bari
ndababwire rero ahubwo mwebwe abamenyesha makuru tangura musasibiriza abantu kuko nukugira ngo bagarukane uwo mutima wo kuba allergique kuko mu biro by'abantu naho nyene nabonye wakizi yararagushika yuzura arabura hashira cashira kwibaraza hepfo muri quartier NSS hari umuntu muhuye yambaye costume tuvuze gutera amashugwe nugira igihugu cyacu nuhaciye abone ko hasharije none gutera amashugwe bisabiki rero inzira ibyavuze birashoboka jewe hariho ntuzeye igisagara nagiyemwe mu Bushinwa ngiye muri village ndababaza ikibabeshejeho bacavuga ngo twe tubeshejweho n'amashugwe village yose bati twe twagize kontra na quartier mu gisagara nitwe tuhakubura nitwebwe amashugwe erishaje nitwe turisubiriza mugabo chaque famille afise amahera iriha ku buryo twebwe duhembwa muri village duhembwe ducaruja kugura ivyo dukeneye byose barafise centre de santé bacabagura imiti baragura imiceri baragura iki mu mahera avuye muri amashugwe bagira nka twebwe rero mbona no mu Burundi byoshoboka abashefu do quartier bakagirisha inama bakavuga bati ubu rero twebwe turagize kontra ni association amashugwe nibo bazoza hari n'igihe uvuga uti aya arashaje reka tuza n'ubundi bwoko bw'amashugwe kugira gisagara gise neza ico gihebo bishobora burya hariho n'ikindi amatara mu bindi bihugu nasanze amatara ajya ku mabarabara arihwa ntabene gihugu nyene gute nuva hajya wowe uri kuriha amatara iwawe burya baca bashirako amahera wongerezako ayo mahera aja kuriha ya matara yo kwibarabara muga nk'ubu ibyo ntiturabigira kubera iki turacari muri ya esprit ya kera igihugu rero kugira gitere imbere tubanza guhinduka no mu mitwe umuntu akumva imbere yiwe ko nariyumviriye none tubatangisha amande karaba nkobo usanze umushikiranganje we hari yarara kwiremba kandi barihoga ntiduhave tubesha kuko urabona umuntu ari umusirimu ugasanga kwirembiwe hari yarara hariho nabonye ari umusirimu hari ipoto y'amatara uzubona begeranirijeho utuntu ibi rero ni civilisation amenyesha makuru mwebwe muri buka twikebuke kera twikebuke burya hari igihe utabuka maramara burya agenda z'igihugu kimwe bigishije kwambara ibirato kwigisha abantu kwambara ibirato mu gisagara bari barananiranye hanyuma baravuga bati kuva nta muntu azosubira guhonyora kwibara baratambaye ibirato umuntu agaca ava muhiriwe ibirato bifise mu ntoki muri nyagihugu nivyo nibone hamamu ajije bati wewe none ibi birato kutavyambara ngo ibi ni vyameya rero vya musitante ashitse kwibarabara ntihaca vyamba muga kiviwe niyumva ko igira miguru waza atagorana kubera iki gusirimuka hari umuntu je hari akandi karoro mpora ntanga je ncubaka inzu muhira hariho abagenzi bambwiye bati twe turaguterera amakaro muga condition yashira muri saro gusa aho uzotuzimanira bati twe tuguhaye amakaro sirifasi iganuko uyashira aho uzotuzimanira hanyuma handi ndahashira isima isanzwe hanyuma aho hari amakaro bakorofye ntibahakoropa nkaza nti aha ni kubera iki mutakorofye ngo twabonye ari heza kuko bari bazi yuko ari amakaro ntihashobora kuba habi burya hari n'umuntu avuga ngo ikaburimba aho riri ntihashobora kuba umwanda kubera ni civilisation ubu rero abamenyesha bakuru mu bimfashe tugire civilisation hanyuma rero abajeje intwaro nabo none igipfukira pfundikira ikindi none muri conscience atari bitarimwo yoja kuvyigisha abandi muga mugiye murabivuga nka chef de quartier mukavuga bati chef de quartier tuvugishije ko aho va ko iri yarara utararibona erega hajya urashobora gucaho ntaribona jerega muri ibintu ndabirabira aho nci je nko bimvura iguye ndafise icibimbari hariho ndi imvura iguye imvura idutesheje nanje navuga iraguye ni vyiza je ndashobora kugenda nkabona nkubu ndabahakararo igituru nemperukamwo muri province Buhumuza amashuri secondaire yose bambaye ibirato ferme
none wovuga ko abandi batambara ibiriferume kubera ubukene ni kubera ya conscience ibihe tuvuyemwo ewe unza ndabibona hariho umuntu inzu yiwihiye acaronka ingene asaba kubera baramenyereye gusaba n'ubu hariho ishure ryagurutse mugana natweze ishure ryagurutse nza numva mu bikoresho bansavye harimo na muvero yaragurutse n'amarushe baravuze n'amarushe rero ivyo byose ni manque de civilisation je utuntu kugira umuntu muhindura umushyira muri pratique nuvuga ama discours nico twaje mubona ama discours nayahevye uruvuga discours uramvuga ukamunegura jewe igihe kimwe naragenda nshitse ku kabare abantu baca baza bariruka ngo ndabasororera hanyuma umunsi umwe nca ntabavuga nti jewe wambaye neza niwe nsororera umugabo yaje atambaye nyene yambaye ibihomanyi ibihuzo by'ibihoma ndavuga wewe nturimwo acarataha acayambara neza acaragaruka urumva ega civilisation ni civilisation hariho utuntu nk'umuntu yamenyereye gusaba nta muntu aca mu kabare agacinyegeza amahera ngo nakaraca bijya byose reka zaburara dukosa ni bwene utwonyene twamaze kwinjira mu mutwe dutegereza kudukosora mwebwe amenyesha bakuru muza muratuvuga bica bigenda neza rero ico gikorwa tukije ko twihe mission biraryoshe iyo ubonye ahantu hasukuye mbega iyo ntabigira hoho iyo ntiruka kandi ndahavuye byaciye bigaruka nyene uko byari bimeze muga abantu je murambona abanyamahanga baje nga bakubwira ngo ville propre nkabwira ni urazi ibihoma ingene ninigwa nagwana n'amayarara ngurazi wacu ubwo ngurabe navuga nti basi nako karamaze barabonye ko hari hakubuye n'imiburiye mugabo ntiturashika twategeza kubona amashugwe ku mabarabara ateye imbere y'urupangu rw'umuntu hamwe uvuga uti ahantu ni heza sinzi ko muraja kuri aeroport hari ahantu hari station umuja kuri aeroport iri mu kuryo yateye amashugwe kwibarabara hajya narabwiye mere de la ville fata abantu bose kuri iri barabara rya aeroport ico bigana bisaba ngahe burya uvuga ko ati badafise amahera kugira cyane nk'iki mugabo kubera mu mutwe hajya babona ari heza kubera mu mutwe kizima hari barabara ryiza nta ngorane nkabijya umuntu abajije wibaza burya nk'umu journalist agiye agafata umuhano umwe ngo nagenda kwibariza ikintu uravye hajya ingene hameze ukaraba ngaho imbere yawe we ntaco bikubwira ngo ivyo ni vya leta niko azoca kubwira ngo ivyo ni vya leta mugabo twese tuje hamwe dukore bizogenda neza ndabashimiye nyine icubahiro umukuru w'igihugu ku mazina nitwa Igiraneza Kaze Ahmela nkaba ndongoye iradiyo yitwa Black FM ivyo mwatubwiye no kuri ndabishimye cyane kandi ni ku iterambere ry'umwene gihugu wese kandi twese twari dukwiye kuvyumva kimwe ariko ikibazo mfise ni kimwe nyene icubahiro umukuru w'igihugu mbe ntimwibaza yuko vision cyangwa se uko mubona ibintu atariko abari hasi babibona kuko mwavuze yuko abamenyesha makuru dushika kure narigeze kuja muri quartier imwe kuko hariko harapfa abantu bivuye kuri izi nzoga zizimbutse izi nzoga bavyita ngo ibibangara izo nzoga bazinyoye zirabatesha ubwenge ku buryo n'umuvyeyi usanga ariko arigira ku mwanda muto ngiye kubaza barambwira ati burya ibi bintu ntibishobora kuvaho kuko bariha amakori ababidandaza ndagenda nitura ujejwe quartier arambwira ati ivyo genda ubibaze chef de zone ngiye kwa chef de zone aravuga ati hari ibintu bitavugwa ati murinda gushika kujejwe amagara y'abantu muri Nord naho nyene ndashikayo sinamuronse namurondeye ndamubura kibazo muganda garuka ndamubwira ati none ko mbona quartier yanyu aho nabaza chef de zone ko mbona quartier yanyu hari abanywizo nzoga ari benshi cyane hama baja kubuzi nabo nyene nkabona yuko umenga ni bake none ntimibaza yuko bishobora kubuza iterambere rya quartier
mbega ntimushobora kurondera mugakura igisagara nk'uwo musanze mu masaha y'akazi mwibarabara mukamukuraho kugira mushobore kuraba ahantu mubegeranyiriza bakagira n'isuku basi mukaraba ingene mushobora kubakura mu mabarabara. Arambwira ati burya biragoye kugira dushobore gufata politiki tuyitangurire hasi idahereye hejuru. Ati nifashe nkahaguruka nkavuga ati reka ndabitunganye uri hejuru yanje ashavuga ngo ndamutwaye ivyiyumviro nshatse kwibonekesha. Ndavuga ati mu gihe ibintu bikimeze gutya nta kintu na kimwe kishobora guhinduka kuko ugize ngo agire uwo mutsima kugira ico akoze atinya uri hejuru yiwe yuko ashatse kwibonekeza. None nyamukubahwa umukuru w'igihugu murakeneye yuko igisagara kiba gisa neza, murakeneye yuko ibintu bigenda neza. Mu gihe abajene uno munsi babuze akazi birukira mu mogi bakirukira muri izo nzoga zibicira ubuzima ugasanga ntibari decide bazoshobora gukora ayo maprojet gute cyangwa se biyumvire gushika kure gute. Mu gihe abavyeyi uno munsi bari busy cyangwa se bari occupé no kurondera ubuzima kuronderera abo bana ubuzima, uno munsi tukaba tubona aba chef de quartier aba chef de zone ntaco bariko barakora kugira bashobore gukuraho abo bantu bose ataco bariko barakora mu gisagara bashobore kuvuga ati mwebwe genda mukore basi bikorwa kanaka by'isuku cyangwa ibindi bikorwa baba batunganirije kugira bashobore kubona yuko igisagara koko kitarimwo abo, kuko iyo umuntu anyoye ibiyayura mutwe akaba atari decide yivugira ijambo ryose yishakiye. Kandi nk'abavyeyi turiko turarera hari ikijambo wumva umuntu kabisa avuze saa 4 yaborewe ukavuga ati reka nugara amatwi y'umwana. Mbega nyakubahwa mukuru w'igihugu mu gihe ibintu bidahereye hasi cyangwa se ngo habe politike nayo nyene yo kwegeranya nabo bo hasi nyene nabo nyene bashushe kumva yuko atamuntu atamunyagihugu cyangwa mwene gihugu cyangwa se umujene ashobora kuja mu ibarabara ataca ariko arakora hama hakagagwanywa amarigara cyane yabo banyura umogi n'izo nzoga. Mbega murumva koko iyo vision mifuza koko tuzoyishika ko vyoroshe mu gihe abantu batarahindura mentalite bivuye ku mizi. Mu gihe mwebwe nk'abubahwa mwamufise yandi mabanga mujejwe mukamwa bijeje benshi, mbega bo bari hasi bo ntibari bakwiye kwamburasa iyo politique kugira bishobore kugenda neza. Murakoze cyane. Murakoze. Iyo intervention yawe ni intervention ikomeye. Nibyo nabwiye burya hariho indongozi bo bumva ko bagiye ku kiraka job. Indongozi ntibyari kubivyo. Indongozi aba ari umuntu wa mbere kanabwire ikintu bita leadership. Leadership ubufise vision. Burya umuntu naho yoba ari umukuru wa quartier yemeye kuba indongozi yategereza kuba afise vision y'iyo quartier. Yategerezwa. Muga wewe ntiyagiye kuba chef de quartier kubera vision. Wewe yagiye kurongera ikiraka. Iyo atagira vision rero ntayiboni yaje. None yo jana ihangagiwe quartier hehe atagira vision. Ubugira kabiri indongo zitegereza kubirinda. Urumva kuvuga ngo urumva ndabakoze ko bazohava baca banyanka. Abantu buri ndongozi. Wewe uravuga uti ibigororotse nibi. Ibi yari umutwe hariho n'abace bambwira ngo ngo rugiye ngo mu vy'amagara y'abantu ngo gupima ngo sinzoga mbi mugabo mu mategeko y'igihugu burya akabaregwe karahanwa. Ivresse publique irahanwa. No kuvuga yuko bamwe bahagarariye amategeko ntibayahagarariye neza. Mbega utavuze nta mupolisi urabona borewe sayine. Iyumvire ni wahagarariye amategeko ukazubona yaborewe. Kubera iki niki rero dutegereza kwigisha changement de mentalité umuntu yumve ahinduke kuko udahindutse biragoye kuba indongozi. None ikarce yawe yokanura gute na udakanura. Hariho baravuga bati uburongozi ufatira example kuri Rio. Indongozi imeze nk'intare imeze nk'inkona. Intare
bakubwira bati wewe nturongoye intama, kuko bakubwira bati intama 100 zirongowe n'intare zirashobora kugwanya intare 100 zirongowe n'intama. Wewe utegerezwa rero kuba umuntu ki transforme abo bantu bawe bagakanura nko kukanura, none ntukanura. Nico gituma hageze gutora indongozi bamureka kuvuga amasantima, raba umuntu w'ukuri muvuga muti uyu arakanura azodushikana ahantu. Mugabo hageze ko dutora uvuga ngo umugenzi wanje ngo cocamwe ngo vyari sawa ngo ngo bazohora nyorohereza kuri utunutu. Niho rero uzosanga quartier zacu zarapfuye kubera twatoye indongozi zidakanura, indongozi zitarabahuza. Rero ico ni cyambere novuga ni indongozi zitereza guhinduka. Hari ikindi rero yari imvugo burya nshaka ko nawe nyene dukwiye kuyikosora. Ijya kuvuga ngo wabuza akazi. Mbwira uwo mujene yabuza akazi agacaronka amahera yo kuja kunywa ibiyayura mutwe. Yayakuye he? Hariho umujene yigeze kunyandikira message, anyandikiye message ambwira ngo yabuze ngo mutayo gutanguza. Ndamaza ntukene yangahe. Ngo je naho byo bihumbi ngo amajana 2 gusa. Cyarabwiye telefone office igugwa ngahe. Ndabwira amayinite ukoresha uyakuye he? Irega nivyo ishaje bado batarite. Kuvuga ngo wabuza akazi je ntavyo nemera. Ahubwo no kubera twize tuvuga ngo nzoca nsaba akazi. Igikorwa rero aha turibagira igikorwa n'akazi ntibisa. Ubwo gwaruka tugwigishe ibikorwa. Je ndakubwije ukuri ngaha nk'ugwaruka bo kwiyoruganiza ari nka 10 bo miliyonere mu kanya gatoya. Ntitwiga tuvuga umwanda. Ntitwiga tuvuga amayarara. Ubu nyene bofata bakavuga bati twiyoruganiza turi 10. Tufate amayarara yose tuyoruganize. Turaba ahantu tuimbenya barega. Bagaca bafata bagakora mwe bijya bi plastic. Ibijya bibora bakaba ari byo bashirayo. Ubwo nyene bagaca bahamagara abarimwe. Ibeni igugwa amahera menshi cyane. Ku buryo woshobora gusaga batungishijwe no gukubura gusa. Mugabo kubera tawuba bibigishije. Regana jari giye murambaza nti none cyo navyigiye hega. Abantu twigishanye burya mu 2020 hariho imvugo yagabanutse kubera abajene bace batakwitahura. Chômage no kuvuga iki? Abantu bavuga ngo chômage ngo nabuza akazi. Chômage no kubura icyo ukora. Umaze kumva ko ari kubura icyo ukora, ucugikora kuko ntukibura. Nta muntu umwe ashobora kubura icyo akora. Je abantu maranda babwira ingene nigeze kuba hamwe niyumvira ingene notunga umuryango kandi n'umukozi wa leta. Ndiyumvira je notunga umuryango gute? Sinde bubihebe kuko igihugu cyo cakibura naco nyene umukozi. Je ngo ndabwiye ko buri mwe je natanguriye gukota itongo. Amahera nkuyemwo ngacangura gatoyi. Gutyo mugu no munsi nkabangeze aho shobora kurima ibigori nk'hectare 70. Gushika mbona ko je ntakikeneye subvention de l'État. Kuko nk'ubu ngenda vuga none nk'ubu je nkeneye imbuto z'ibigori toni 5. Je nzotonda muri ministere ngo mubigore abene gihugu mbamaze bya bigori byabo byose. Ncamita kubwira ministere hajya mugura nanje nimuje kungurira wanje atamahera ya leta giyemwo gatanga amahera bakanzanira. Mugamo nahereye kubusa. Abantu rero nibumve yuko ushobora gutunga uhereye kubusa. Abajene tubigishe ibi bavuga ngo urumva ngo nabuza akazi ngo ncagoma nicaye hazovanyana kuko ugushira mu biyarura mutwe waca bigushiramwo uwo kwigisha ibindi ari kwigisha. Mugabo jewe ndiko ndaraba nukubera mugabo iyo ngwara twigwaye si mu Burundi gusa. Abize bose bazi ko yiza rose rujya rupapuro biba bikwiye atereza gucaronka akazi. Muranda bivuga kenshi buvuga ngo ndiko ntera inkuru. Mugabo shaka musubira inyuma. Igituma abanyeshuri batrisha mu ishuri no kubera wewe objectif n'urupapuro si mu mutwe. Urupapuro nabwo warinjije mu mutwe kuri rose utegeza gucoronka akazi. None ko ari beshi
ibyo yaravyiyumviriye ati ko turi benshi none tuzoronka aho dukwigwa ahubwo twige ibikorwa abanyeshuri batirisha kubera ico diplome hariho waciye anegura yabwiye abandi ngo nk'umuntu yigisha yuko ngo gwaruka ngo rutazoronka akazi ngo barubujije kwiga ndamura basanga afise imyaka ishika 55 cyaravuga none nk'uyu yo kwigisha iki abana biwe kibe ndazi yuko umwana w'imfura niwe abandi bana barabiye ko aretse gukora dede namuge Jesse nkwirukako niba udashaka kwiga menya yuko nta vyaso uzorya nta utora nasakiriho iyo mvire uri kuvyigisha umwana ari muri siziye nta utora nasakiriho wewe rero wase kwiga ngo umenye ico uzokora ntuzokora no muri leta nta kazi uzoronka mugabo ntinzokaguha uzocuza kuragira ingurube zanje wewe nzokujana muri porosheri urye mu mahera nguhemvye guhera uwo munsi acatangura kwiga wiga uzokora iki ati jewe nzoja muri transformation agroalimentaire hanyuma atangura kuzaraba agapiripira gakora irya ntuzeye sauce piripiri akayikora yiga aciga muri 6e hanyuma uwundi mwana aretse kwiga ico yamukoreye baciye amubwira ngo hewe ngo nakazi kawe ngo uzoja kuragira ingurube za papa urumva abana burya ni education aronka kiri muto je bundi abaravye nta mwana tugisiganwa ngo agere etude kubera iki baciye bigana na bose rero aba bajene bacu tubigishe ko bashobora kuronka ubuzima umunsi naja kuraba Jado mugasekebuye yoroye inkwavu nasanze yoroye inkwavu hanyuma ndabaza abavyeyi biwe nimwebwe murabona akamaro uwo mwana bamariye kuri ubworozi bw'inkwavu bati ego cyane ati hari igiherega bicangana karasi umuntu akakabura ukazibona nawe arasumye arataze raso none munsi uwo muhungu nagiye numva bambwira ko afise itongo rya 10 hectare ryavuye muri za nkwavu ubu yamase yari yarabuze aho yashorera aca ayihawe nyene dukreye ibikorwa ujya mu jene yavuze teise n'igikorwa abanyagisagara bari nibo bari kwiruka cyane kuri teise niyo yoroshe cyane abandi ubu nsigaye mbona bava mu gisagara bakagenda korora ngaho inyuma y'igisagara utwo twose nuturushoboka mugagenda bahaye twiyo nkubo genda azi uko aboja hamwe bakavuga bati rijya yarara bavuga ko ari ngorane ngiranda rivyaza umusaruro hajya ubucupa bwa plastike burya abantu bwa plastike sinasanze umuhindi abihingu none harabo murabona biha penalty reka two turabajene tugira ikintu baze baratamwe tuducupa twegeranya dushora twiricira amahera kuko ico dukeneye n'amahera umuntu rero wari we wese yoshobora kuronka igikorwa akora mugabo sindababwiye ngo muce mvuga ko mutazokora akazi ka leta none hokorande ico nari nico cigwa nayo kikoze je nagira nabonye mpembwa amahera make nagira ngende cyane yumvira none burya nije nzi ubwenge je nyene mbega nogenda nundi akagenda ninda azosigara ariko arakora ninda azosigara acunze umutekano uno munsi abarimu mbe murazi ko abarimu bariko barivira mu bwarimu besho kandi nari nzi ko bagiye nko hanze nasanze bariko bayikorera ubuzi bwabo ubusanga abarimyi borozi bavuye mu bwarimu nko nca mvuga none bose abarimu ni bagenda bose bizogenda gute mugabo je hari ico nca mvuga none nk'ubu twese dukora tugatera imbere umwarimu tuzoca tumuhenda tuti ngo hano shahu turaguhemba menshi ubwo buzima bage kurondera hajya uburonke ngakukuri kuradukorera hanyuma abarimu bace bamenya kwigisha abahinga nta kintu kiryoshe nko kwigisha umwana ugasanga n'umuhinga uri mwarimu uravuga uti je travaye mugabo usanze umwana wawe ahantu hose wigishije atakirimo ucunyika ntuvuga ko wigishije je ndazi yuko nk'ubu nobaza umwarimu yigishije babajene baheruka kugira berekana forme yo gukora icuma nishimwe ndazi yuko umwarimu yabigishije nkovuze ngo yigishijwe nandi uzavuga umwarimu ariko arivuga ngo urya ngo c'est mon produit mugabo atakiribwo ntavuga ko yabwigishije irifo ko nabarimo batangura kuba fier yuko bigishije abahinga kandi abahinga bakora ico gihe bazoca bakora mu kigega haje amahera menshi hagiye menshi duca tubahemba tuti weguma kukivi ngaho
akira ejo ari guhigamwo ubuzima kizima wa forumye abantu baja gukora ibintu biteza imbere igihugu n'amahera gacaboneka ko abantu bakoze amahera araboneka. Ndabashimiye cyane nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cacu ciza cy'u Burundi. Nitwa Gateka Perisax bantazira gasape, hanyuma nkaba ntewe iteka namwe guhagarara imbere yanyu kugira ngo mbanze ndabashimire kuri kano karyo mwaduhaye kugira ngo dushobore gushika hano dushobore kuganira. Icyo nagomba kushikirizanya n'icyubahiro, nagomba kubanza kubashimira ku twigoro dutandukanye mukora. Hari benshi abantu ntibabitahura, benshi nkuko je ndabitahura kumbure ku bwenge bwanje bukeya, mugabo hari ikintu mwakoze ntabonye ko abantu kumbure babonye ko ari ikintu c'inguvu gikomeye. Ngomba kubashimira muri kano kanya. Burya bavuze ivy'ugwaruka n'ibigiye bitandukanye, kuturekurira ngo ishira hamwe ritanga internet rya Starlink rize gukora ngaha mu Burundi ni ikintu gikomeye cyane mwakoze. Benshi kumbure ntibabibona, mugabo jewe maze kwihweza uno munsi ingene ugwaruka rutekanye rutekereje kuri rya internet. Yego nivyo ni internet ziyimvye, mugabo ni internet nziza. Jewe naravye aho usanzwe nkorera ibikorwa kuri Jerusalem Hotel Gitega, nagize ikibanza ndeka abantu ngo baze kwikonekta atakintu na kimwe barishe, kuko navuze nti bino be internet ko ari vyinshi kuvyugara hoho n'ubundi ndabiriha biza kumarira iki. Maze kubire kurasanga ugwaruka gwari rinyote ugushika naho udashaka kwibaza, kandi naye nibaza ko nkire ubunebwe ndavuga none abantu bazochiko biguma bicenga abashike kuja gukora. Nasanze uhicaye iminota 30 abahavuye haba haje yundi bisigura ngaraza azagwe n'ikintu kanaka agace yigira kisura ku kivi. Nagiye mbona umuje n'umwe aza higiye jampe miliyoni 2 atakira, naraye nkoze project kuri no internet narose miliyoni 200 ndaguhema icicuma. Ndavuga ni vya bintu ni vyiza cyane. Ico kintu nyine cyubahiro n'ikintu gikomeye cyane, nukuri nagomba abantu bari ngaha bantiza amashi tubakomera amashino kiye. Ubwigoro nk'ubwo murabubandanya twarumvise mure kurishira hamwe gitwa ari kamobile mu Misiri giye kuza. Ibi nimbona kazoza vy'ukuri turiko turagendamo, kuko tudafise internet nta hantu hamwe dushobora gushika, ntibishobora gukunda. Ugwaruka rero atekana burya ariko avuga ngo ntibagira akazi ngo ntibagira iki, burya ba smartphone turayafise kandi aratuvyarira umusaruro mu gihe dufise internet nziza cyane. Icyo nico nagomba kubanza kubashimira cyane nyecubahiro. Ikindi nagomba kuvuga turabamenyesha amakuru nivyo. Jewe natanguye radio kera cyane, ngira tanguhuza ni radio Gitega. Inkuru ziwanje abantu benshi barazizi, mugabo nevorewe muri no mwuga bavuga yuko abamenyesha amakuru tuba tudateye imbere. Abamenyesha amakuru ngo nta kintu bagira, tukamenga turasuzuguritse. Mugaje ndavuga none nivyo nuko nyene biteza kugenda cyane, hari ukundi kuntu ndivyo kiranye. Ndavuga ati none nogenda kwisabira akadeni ninde yomfata, hari uyinyuma ngo nkondo mumenyesha amakuru. Kuko jewe ikintu natahuye nuko ndatinya ko umuntu yonyigisha ikintu atakinsumvye. Je niyo umuntu ampamagaye ngo aze kunyigisha ivy'iterambere ndabanza nkamenya ninde uwo muntu, none arasumvye amahera kugira ngo aze kunyigisha. Uko uri kuranyigisha ibintu ndabigusumvya jese no kwemberera nibo wari ubupfumu. Rero twebwe nimba tuko turagenda mu mbona kazi uno munsi abamenyesha amakuru turi ngaha nduza kwigisha ibintu nakwe tudakora. Ahubwo kubwenge bwanje buke ngoma ndabasaba ikintu kimwe abagenzi banje, kwituri banki kaguha amahera bijyanye n'ishibano mwavuze muti emera mugende mukorera amabanki. Je ndabakurikirana cyane, mutinyi kigenda mufata amadeni mukorera amabanki. Hamandi akazi kacu dukora kumenyesha amakuru tuko twigisha abantu ko tuko tuja mu mbona kazo n'iterambere, bisaba ko twerekana natwe icyo turiko turakora no munsi. Jewe cyaho Jerusalem Hotel haje Gitega ndiko ndubaka, bavuga ati none aho gahungu ivyo vy'amasase rushiramo nivo zibiri ivyo ndibikuzo kwiyemera ku bantu. Muga nkavuga ati none ko abanyabujumbura badusuzugura Gitega nta sasere nimwe mu mahoteli, none Jesse no bigira maze kubigiranye n'icubahiro. Uno musasasere ziraje Gitega ziteye ubwoba, ziruzo yajya amashantiye yose hajya birimo ko bavuga bati ibara rizotugwana umunsi tuzosanga atasasere dufise kajya kagahungu kayifise kandi katadusumbye amafaranga, kugira ngo twereke abantu yuko bikunda, abantu babone yuko bigira iki, yuko bishoboka. Rero nitwamara gukora natwe turabamenyesha amakuru n'ivyo mugabo n'ivyo tuko turabwira abantu tukavyerekana tuko tubikora biraheza bigafasha mu mbona kazoza y'igihugu tuko turerekezamo.
ikindi naco mwarashikirije ijambo mu ntango z'uno mwaka kuno mwaka ari umwaka w'umunyamwete je ndakurikirana cyane amajambo mvuga hama nkirukanga cyane kugira ngo ndabe yuko noba muri abo bantu iryo jambo rirakomeye ngira ngo no munsi ko umwaka ugira utangure ngira namaza kugenda mudutekereye ngira ngo nirindi ry'umwaka wa 2026 twe tuguma tugenda dukurikira impanuro zanyu nyene cubahira umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuvyerekeye imbona kazuza rero nagomba mere nkuza guca arangiza ndakunda kuvuga rimwe rimwe nkavuga nti reka tumenye guhavarira ibintu by'iwacu guhavarira ibintu by'iwacu rimwe rimwe hari igihe mparana ngakarorero ku bintu bikorwa nakoze kuva kera ngakora ngasubira iyo umuntu agomba gucika intege ariko arakora ibintu ngaha mu Burundi yokora bike kuko nk'akaronye n'ico mukuru cy'u Burundi nibaza ko abantu barazi application no bazitwa Snapchat no munsi nari kuba narashitse intege sinkibwira umuntu ngo shiramo oya navuze nto yahubwo ngomba ndayigire ku buryo umuntu yumva atayifise ari cyabuze ngomba mvuga kantu gatonya cyane nashizemwo kazotuma gatuma abajene benshi bako bayihurumbira cyane nubatse ikintu c'isoko nubatse isoko navuze ndi jewe sino kubaka isoko hirya kwa Siyoni mugabo reka nubaka isoko yo kumuhora namye ndabi biharu no munsi isoko imaze kuja kaba ahantu ibihumbi indwi abajene barindiriye kudandaza ndindira uruhusha ndiko ndugurura ifaranga ryitwa Gasap Cash nasabye risase muri berbe nibaza ko vuba cyane izosohoka umunsi izosohoka izoha kazi abantu benshi cyane ndavyubatse ku buryo n'amahera yinjira na Obere nafatanije amaserver yanje na Obere kugira ngo ikori ritere rigenda direct muri Obere ni ibintu byiza cyane no munsi ndiko ndakora kugira ngo umuntu yumve yuko kubikoresha ari byiza hama ngiye mu mahanga ndaraba ivyo abantu bariko barakora nkihweza nkavuga ati none iki nicoza ngaha hakajya akantu mwabonye hajya ko abantu bicaye hajya nahi Bujumbura mbona tuhari utuntu nkatwe tukagwizwa abantu bakavuga bati turafise ahantu turukiya turafise ahantu heza turafise ahantu hasa neza biraheza bigafasha akantu kanyuma nyene cyo ngomba mvuge kugira ngo dushike mu mbona kazoza turipanga ku bindi bihugu turaraba kundi ibindi bihugu bikora tukavuga ati none ku bihugu bikora gutya twe nakwe dukoze gute kuko mu gushiraho urugero rubuga navuga nti none nk'ubu WhatsApp izimye muzogerageze kora WhatsApp izimye ngahisa himwe umenga ibara riraguye kubera abarundi twari dufise isaganirizo mugoro musi bavuga bati izimye turafise urubuga cyatunyikira mu kibazo kiri he ibintu communication zacu zikabandanya la fois passée igihe mperuka muri Leta Zunze za Amerika mwampaye iteka nyene icubahiro tukajana ndagerageje kugomba kuvugana n'umugwiza tunga uwa mbere ku isi yitwa Elon Musk barambwira bati kugira ngo muvugane n'urya muntu hariho plan uriha si ku buntu urariha amahera ndemera ndariha amafaranga 2500 by'amadolari kugira ngo tuvugane iminota 5 kuri LinkedIn mugacha mvuga none wacu ho kubera iki bitutobigira nashizemo ikintu cyitwa G super user namubwiye n'icubara n'abakoreye ibaje yiwanyu ni personalize nta numwe ashaka kuyikora no kuvuga zimeze gute hari abantu bashaka kwinjiza amahera mu buryo aba star ngaha dufise akavuga ati kugira ngo Junior andikira ubanza kundiha iyo baje yiguze nta muntu umwe afise uburenganzira bwo kwandikira message adafise baje ngara niyo ufise hanyuma amahera tukurihishije wowe uronka 50% tukaronka 50% ni ibintu byinshi tuko turiyumvira kugira ngo dushobore gufasha muri no mona kazoza mugabo vyose nyene icubahiro turabishibira mwebwe ko mwe twerekiyo tuja hanyuma twagomba rero ndangize ndabashimira ndabakengurukira natambwe kuya kintu cha internet mugikomeze nabandi mu barekure bakore kugira ngo kumbure bishoye gukunda ko dushika mu mbona kazoza vyihuza murakoze cyane murakoze bamwe barashima abandi Starlink ama message na yerose ko bantuka ngo mpeje kugurisha igihugu hanyuma ndabaza kubera iki ngo igihugu ngo bunyene ngo gihaye ngo abanyamerika ntikare cari cabande ngumva ngo abanyamerika ngo bazoca binjira ngo mu bintu vyacu vyose none mose wababujije kwinjirayo wababuza hariho abantu rero nko bari baragize monopole burya hari ikibazo duhanganye ikintu nico mpora nito mu kirundi ubugunge ni monopole hariho umuntu yari yaramonopolije ngo ubwiza bw'inka nuko bimwe abonye haje yindi nkigira kabiri ategereza kumva ko ashavuye mugaje ko bwangingo navuga nti bose teyise nico kintu cyabere giteza imbere igihugu aho bukera digitalisation des services de l'État zobihari none tutagira internet bizogenda gute hari hababigaya mugabo nandi babikunda ariko je n'ubu ngoma mvuga nti communication hajya uno munsi
Rumitere jewe ndamaze kumutumako ndamubwira nti ubu ungira ngende ndabe ahantu nzoza ndashike ntikore ucuza nje ndaguhamagara duce dukata kuri pourcentage y'amavantage wari ufise duce dukatako kujikaho namubwiye nti ntuzusubire no kumbwira ivyo ugire utarabagira couverture nationale mugiye ubwiza bw'inkari imwe ntaca bibonamo muga nk'ubu unibazabona tuzanye yandi masosiyete ari yindi burya iriko iragira yoyo iza yaramaze kwemegwa hariho iyindi iri kwikorana na Onatel kugira bagire ntuzeye partenariat nayo nyene imaze kuza cenda zineza ko muzoza mubona ibintu biriko birahinduka hanyuma ko turi kumwe na ministre iki kintu Gasapa avuze kirakomeye ndabo umuntu ku buntu bwiwe yaragize ahantu abajene bagenda kwiconnecta gratuitement mugabo niturigira twiyumvira ati mbega ku rwego rw'igihugu nago harabuze n'akantu twovuga ngo twubake abajene bakavuga ati shitse ngaha ndi connecta nagiye muri Kiba hari baragira du centre ahantu usanga kujya kuri jardin public hakaba ahantu ushitseho ca wicara ukiconnecta hanyuma ukigira nko kuri hameze nka jardin public niko ndiyumvira rero none ministre rega none subvention turatangiye imbuto n'ifumbire y'igitoro none nta gasubvention kobaho kuri internet ku buryo subvention sukundi sukuvuga ngo ibe iragabanutse mugabo nkobo bagize bati aha kuri Place de l'Indépendance turahashize kari umuntu akavuga ati ucajya uciye hajya uraza kwiconnecta hanyuma uce wibandaniriza ugagira uti hajya kuri jardin public ibyo ni ibintu bishoboka avuga uti turaba handi hantu ugasanga leta ikemera igafata ansharge none Gasape we ntabishobora ari mu privé leta niyo nanigwa nkako namwebwe cyane cyane abafise les chaînes en ligne abafise les médias en ligne urashobora kuvuga uti naje ndaciye hajya ni connect nkora kantu nce ngenda bigashoboka ndazi uko ntivyo buri cyo byofasha mu iterambere goteyise ije imbere hari kindi yavuze kideni muri banki ingorane twe dufise mu Burundi ni bimvuze bya monopole haji banki yararavye iti none jeho ntaco nokuramwo mu bantu mugabo je ndabwire byose byavuye kubaka amadeni kubera iki umuntu avuga ngo banki ngo yangurishirije inzu je nabandiko natwenga nko ngo banki ngo yangurishije wawe wewe ubu mukozi wa banki ukavuga uti banki we ntujeje gushora amahera zana rero jewe ngira ndumukiriya n'amabanki mu bisanzwe baza kurondera abantu iyo bari mugabo nabandiko ndabivuga byarasa mugabo menya yuko wewe igihe utaraheza kuriha banki kigi ufise ni cabanki reka vuga ko ari gwawe abantu nibaze barabimenya kandi kiraza gutinya gufata ideni banka gufata ideni kubera turi binebwe uzura umuntu afata ideni yo kubaka inzu jewe muranimvira ideni yo kubaka inzu urashobora kubibayikirwa na projet yawe nyene rero aha ideni ni no muri teyisura afata ideni aho Gasape rero twoshima ku ma initiative yose afata nk'ijya hotel mugabo narababaye mubaze kubaka hotel nziza nk'ijya muri ijya surface kangana kujya ijya yari ikwiye kuba omwe muri hectare mugabo yaragiye aricara ntiyigera avuga ati jewe ndafise umugambi wo kubaka hotel ni murabo ukuntu mwompa terre ikwiranye n'iyi hotel yayizanye n'ubu je namamvuga nti umuntu agomba kubaka hotel nabivuge hanyuma aronye ikibuga ciza nk'ubu turavuga tuti Tanganyika ikwiye kuba Côte d'Azur gushika Nyanzarake uzanye hotel ntabyo kuvuga ngo viabilisation kwa bace baguha iyo terre ukayubakako iba yego ndabizi ko ari abacavu abanza umpe kwa kantu nabwiye ugiye muri best tukabimenya ico gihe nta usubira kugusaba turabizi urumva nawe rero hajya yego hari abace bambwira ngo urumva igituma ngo tubigira uko ngo nukubera ngo bace badusaba ibintu ibyo ni ijya telefone yanje nta
nta kindi bereyeho kudenosa ibintu dosoja. Nabonye hariho clinique iri mu Gihosha nagiye kugurura narababaye sanga ni clinique de très haut niveau mugabo bagiye kwitsindagira ahantu n'imodoka kugira ishikeho biranka ikibuga ni gitoyi ndabaza mushikiranga je amagara abantu none igiye n'ibitaro vy'igihugu kubera iki mutamuhaye acambwira ati wowe ugiye gusaba bakubwira ngo banza ugira icyo tubwiye iyo upfa umuco bimbarira je nkavyironderera ico gihe navuyeho mvuze nti umuntu afise tere hejuru yiwe kuko yavuga ati twagira tuzane IRM mugabo ntitugira aho tuyishira cavuga nti ministère y'agriculture iraba by'amatongo na travaux publics na santé ubu nyene genda mubwira aba bantu ufise ritongo hejuru yiwe mugende umuhirindi tongo aha haca aba leta icihamuha iki gihugu ibintu byose ni vyiwacu turi mwitongo kwa Burundi nivyo nabandiko navuga iri turigundaniramwo ni wacu ntushobora kuva kugigunganeko nico yituma ufise umugambi wese na umenyekanishe kugira ngo turabe ikibuga twomuha ciza ahantu yubaka mugari n'ubundi nabwiye ngo tumuhe kuri Tanganyika mbona goma shaka ngo ya mugisagara niho shaka ndabwiye tumuhe hectare kuri Tanganyika kugira ngo agire hotel nziza ugasanga ntaravyumva. Ndashimye cyane ko uri kuravuga uti guha valeur ibintu byacu ni ikintu cyambere gikomeye muri Conseil des Ministres tuza twamaze vuba tuti leta ntisubire kugurira hanze icifise ngaha mu gihugu kugira ngo dutere intege abantu bariko baragwiza umwimbo ntiturishiramwo neza ibintu byacu hajya navuze nk'umwaka w'umunyamwete ahubwo nza natanze selection yuko tujya turondera wabaye umunyamwete wa mbere ngaha mu Burundi muga rero ni higanwa rikomeye gute navuze yuko duhera ku mutumba barabe umunyamwete wa mbere ku mutumba hanyuma imitumba izocihiganwa ku izone turabe umunyamwete wa mbere mu izone urumva muri abo babaye ku mitumba hazobamwo wa mbere hanyuma mu izone ubaye wa mbere mu izone acaca guhiganwa n'andi mazone mu ikomine baraba wa mbere hanyuma amakomine nayo aca higanwa mu province baraba wa mbere hanyuma tuce duhiganisha rero au niveau national batanu rumva i province yose irungi kumwe y'undi ico gihe turiko turarondera agashimwe tuzomuha kandi kazoba ari keza ivyo byose agashimwe yozotanga kazoba kari munsi miliyoni 50 ku munyamwete wa mbere mugabo murumva yuko ari higano nk'ubu Gasapa arashobora kuba wa mbere ku mutumbi wabo mugasanga hari ubundi mugabo nawe yabaye wa mbere ku mutumbi wabo azoduga mukanyinyana muri batanu ba mbere ibintu kugira iki kugira dutere intege abantu bagwiza umwimbo kugira abantu production system de production niyo yonyene iteza imbere igihugu ntagire uzobesha teise tourisme agriculture élevage secteur minier guhingura ubutare nkobo nkajya marble ejo nagiye kuraba marble ya mbere yarasohotse behare hari kwa gatandatu marble ya mbere yarasohotse na cenda yitwara bacita imbwiriza ikigori ceza ubwa mbere kiribwa na papa bacita imbwiriza naciye rero iryo karo rya marble rya mbere ryarasohotse hamwe makebuko naciye mvuga nti wa wundi yigira kuvuga ngo yahenze abantu ngo nta marble ibaho mu Burundi nta kuntu yoza karaba akamaramara kandi yize geology bo urumva nk'uyo ni secteur minier ari umurundi nk'uwo nuwo gutera intege burya umuntu yimba gashora urya nta numwe atobishobora mugabo nk'uyo yagize akayizine nk'abajya abajene bo batera intege bakagira nk'agafonderi cafe byoca bigenda neza iyo ni secteur productive nkobo gukamisha umuyaga irega tourisme ni environnement dukamisha nkobo hariho umuntu hari ikintu nama nimvira abantu ngaba barafise amahera mugabo navuga none havyabananiye ko boja hamwe bagakora ikintu nka fonderi y'icuma dufise ubutare bw'icuma ubwo twajanye gupimisha muri Afrika y'Epfo twafashe
ibuye ikibago antijimbi dusanga ripima 90,% tujana irindi buye dukuye Bukinanyana naho nyene dusanga 90 Bukinanyana ni 90 naho nyene virgile tujana irindi dukuye iburaza twasanze 92%. Tujana irindi dukuye Butihinda je nkunda ndavuga none abadandaza abo bose tubona aho boteranya bobura imiliyoni 100 z'amadolari zo gukora fonderi kugira ntidusubire kwemporta ibati ntidusubire kwemporta ferabeto tibe byose biva mu butare bwacu nyene nuko abantu batarakanura rero baracara abantu bifata nk'abakomisiyoneri ariko ibi buraca bikaza abanyamwete rero tubarabira kuri muri production ntuzovuge ngo naguze bisi ngo je ngo ndi umunyamwete bisi abatagira amahera barayipakezamo ca bigenda neza